muri kwa kwama ivyamwa vyiza umukenyezi yovyifata nko mu gihe umugabo amukubita kandi wanashima banakorana ibikorwa vy'Imana. Ivyo vyose nta n'izina mfise novuga yuko nta mfise. Shalom bakunzi ba Holy Canaan TV, turaramukije tubaha kaze cyane mu biganiro tubashitsako kwino mbonesha kure Holy Canaan TV. Dushimiye abadukunda, dushimiye abadusengera, dushimiye abashobora gusangiza abandi ibiganiro tubashitsako biciye kwino mbonesha kure. Turabaramukije cyane muraho. Amahoro ni sana hagati. Ndashima Imana. Muhira n'amahoro. Bameze neza barashima. Imana ishimwe. Amen. Dushima Imana duha ikirere cyiza c'imvura. Nanje mbona uye vraiment akavura menga gahaba kago. Bari tugakeneye kari kamaze igihe kinini. Yeah. Ariko Imana ishimwe kuduhaye imvura. Amen. Niza ko mu gihe kiri imbere tuzotangura kujya gufungura ibintu vyeze mu ndimiro. Ego. Nibaza ko hora ugira ingendo zitandukanye umaze kumva ibifungurwa vy'i Burundi no mu zindi no mu bindi bihugu hora ugitemberera. Umaze kumva ari rihe tandukano ririmo. Hesha urumva. Vraiment by'iwacu biraryoshe. Biraryoshe vraiment. Bifise urumva ko bifise akanovera gatandukanye n'ahantu henshi. Sinzi yuko ari kubera amazi, kubera klima. Mugabo urumva vraiment ko bifise akanovera. Ego. Ibindi haraho bifungura ku mumenga ntago ubigira. Ariko vraiment n'ahantu hake sinzi ko hari naho noba ndabona bafise ibifungurwa biryoshe nk'ibyo ngaha mu Burundi. Wow. Ahantu nabonye bafise amafuyi aryoshe. Igihugu ca Benin. Narakiriyemo inanasi ziryoshe. Wow. Bafise amafuyi aryoshe vraiment. Ego. N'inkoko. Nizikirundi canke ni zimwe zici za kenyeji. Wow. Wow. Numugisha dufise igihugu Imana yitayeho kandi citayeho turacaga ibintu biri naturel, donc kama bidaciye mu mahinguriro, kimwe mu mahigo dufise mu Burundi. Hanyuma ayo mahigo nayo gushimira Imana cyane nukuri Imana yaduhaye igihugu ciza. Ciza vraiment. Wa tugiye kuganira mu miseze twaravuze ku mugabo turamukarira. Uyu munsi nibaza ko tuje kubw'umukenyezi. Nawe kumbuye tushoboye kuvuga bimwe bimugize bishobora gufasha ingo mu rugo. Mbere ko dutangura mu dushire mu biganza by'Imana. Kaze. Mana datarugera byose uri mu ijuru. Suye kuza ngushimira mwami Imana urukundo rwawe. Ubuntu tugirira buri munsi. Kubona tuvyuye amahoro n'ubuntu bugeretse ku bundi. Bwaraho turondereye ibitangaza kure ariko kuvyuka umuntu aheye mu mwuka w'abazima atambuka abona mwami Imana nikitangaza. None turabigukengurukiye kandi tugushimiye n'ikiganiro tugiye gukorana na Thierry. Mana ndasenze ngo muhezagire akoreshwe nawe ibyavuga byose arongorwe na mpwemu yera. Nanje ndisengera nisabira amavuta amashasha, nisabira kurongorwa nawe unkoreshe ivyo ugomba kugira ngo tubere ikimazi abatwumva bose. Mana ndagushimiye kandi ndakuninaje icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze ndizeye kubyumvise. Amen. Mu by'ukuri urugo rwubakwa n'ibintu byinshi harimo no kuba abantu babiri barugize bamenye uko bifata mu buryo canke buriya. Dukundire tuganire ku mukenyezi tubwire ati ni gute umukenyezi ingeso nziwe nziza zishobora gufasha umugabo guhinduka akaba mwiza canke bikamufasha kuba ku rugo. Ego urumva ikintu cyose ijambo ry'Imana ryavuze nibaza ko ari ikintu gishoboka kuko ikintu Imana ibona kidoshoboka niyo kivuga. Rero ego rimwe na rimwe biranagora, birandisaba ikiguzi kinini kugira ngo by'ukuri ushobore kwamira ivyamwe umuntu atari ko arakugirira neza. Mugabo hamwe n'ijambo hamwe no kwihangana birashoboka. Reka ngusomere ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere
turasoma igice cya gatatu, dusome umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Haravuga ngo namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso zanyu n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuga. Nibababona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Amen. Amen. Reka nsubire ndagisoma. Ngo namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze. Nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Amen. Amen. Urumva iki ijambo ry'Imana rivuze ngo naho umugabo yoba atizera, yoba atubaha Imana, yoba ari umuntu agorana, ngo ingeso nziza z'umugore, ingeso nziza z'umugore ngo zotuma uwo mugabo nawe avuga ati no, ibi bintu uriko ndakora ntibishoboka. Hariho ngo umukobwa ngo yagiye agenda kubwira nyina, amubwira ibibazo afise mu rugo. Namubwira ati urumva umugabo wanje araza akantuka, umugabo wanje araza akankubita, angirira gutya na gutya, aravuga. Nyina turazi rega mwana, reka ndaguha agati. Ati ngira ndaguha agati, ati niwagakoresha, ati uzobona umugabo wawe adasubiye kugira ikintu na kimwe. Ati sawa. Ati urabona ngo amuha agacupa, ati harimo umuti, kumbe yari amazi. Ati ugende utushira mu kanwa, ati ntuhirahire ngumire canke ntuhirahire ngo uvuga ati kuko niwamira, ati cyangwa ugacira, ati umuti uzoba upfuye. Ati sawa. Hanyuma ngo aragenda, umugabo arataha, atanguye kuvuga umugore cwe. Umugabo aravuga ati ibi bintu ni biki? Bararyama. Bukeye arasubira atashe, araza aravuga umugore cwe yahise y'amazi mu kanwa. Hewe ngo acayiruka kwa nyina ati mama turazi yuko umugabo ngo ubundi ngo ijya gatatu ntiyasubiye kuvuga. None wewe woje uravuga wivuga nata muntu numwe muri ko muravugana. Umugabo aratangara ati umugore byagenze gute uyu munsi mvuge navuge. Hanyuma waje kubwira nyina ati mama ati kagati kafashe. Ati umugabo wanje ubu ntiyantutse bimeze neza. Acaramubwira ati mwana, ati nta n'umuti nari naguhaye, ati genda ugumye akarima, sivyo? Genda niyavuga we uhore. Ati kuko ishavu iyo umuntu ariko aravuga nawe ukavuga uduza ishavu, sivyo? Uduza ishavu ukaca usanga wa muntu muri muravugana arakurusha imbaraga, canke nawe ukoze kubera ishavu ugasanga ukoze ibyo utari gukora. Rero ingeso z'uyu mudamu yamenye ingene anuma, zatumye umugabo we ahinduka, ntiyasubira kumutuka. Ariko uravyumva? Rero ingeso zacu nziza cyane noneho z'umukristo asenga, urumva zirashobora guhindura umugabo wiwe. Ni waba wari umugore haravugira hejuru ugatangura ukavuga buhoro buhoro, wari umugore yashavura ugasenga Imana uti Imana ndakwinginze nkizira ishavu. Ingenda babwire mwe abadamu mwe muri ko muranyumva, nukuri nta kintu na kimwe Imana idakiza, nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Rero wewe wirabe mbega kubera iki kintu kiba cyama kirepeta, mbega ntivyo babimvako naho bya bitakuvako, emera wewe uce bugufi, sivyo? Emera uce bugufi kugira ngo uzane ikirere kiza mu rugo. Rero ingeso nziza z'umudamu by'ukuri zirashobora guhindura umugabo. Narigeze kubashingira intahe y'umugore yifashe neza,
kandi yabonye umugabo wiwe ari mu makosa narayishinze sino kuri Rwanda ndayisubiramo. Umugore nta jambo yavuze, yagize ibikorwa bituma umugabo wiwe yikebuka aravuga ati no ibi bintu nibiki. Uyu mugore ashaka kumenya amakuru ko njyamana n'umubone agatekereza ukuraho. Urumva? Je nibaze ko yagiye kamurega ku Mana ngira nayo bariko arasatse ico cumba c'umuyaya yamurega ku Mana. Umugabo aravuga ati ntibishoboka. Sinobandanya ariko ndababaza umugore gutya. Ngo ico yakoze dimanche bajanye gusenga. Arihana. Rero rimwe na rimwe turakwiye kwiraba natwe tukaraba mbega igituma umugabo yikomporta gutya nta nibituvako. Niba hari ikintu kikuvako gerageza ugihindure kugira ushobore kwamira ivyamwa uwo mubana. Kandi ni wamwamira ivyamwa nukuri nawe ntazoreka kukugirira neza. Ni kenshi usanga abantu bavuga ati ko yagize uku nanjye ndagira uku kwera ikijeho. Oya ntimupinzanye. Ingeso nzawe nziza ukwihangana kwawe kurashobora kumutransforma agahinduka umugabo mwiza. Ivyo narabibonye birashoboka. Kuko urumva abagabo ntibakunda ababavugira hejuru, abagabo ntibakunda abantu babasurveya bababuza espace. Urumva? Gerageza urabe ico yanka ugerageze kucirinda. Nico numva novuga ku ngeso z'umudamu zishobora guhindura umugabo wiwe. Murakoze. Twaraganire mu misi heze turavuga ku vyerekeye ku mugabo tugaruka ku kintu ca communication. Dusanga kumbure nta muntu umwe yanka kubwirwa neza, nta numwe yanka umufata neza. Ni gute muri za ngeso nziza umukenyezi ashobora kwitaho umugabo aje amukankamira, aje amufata nabi, akamwakira mu buryo umugabo amanura ishavu ryiwe rigahera? Urumva igihe aje yashavuye ubanza ugahora ama atekanye kamubaza ati wiriwe gutega mu rushinga naye wanje umunsi wagenze neza nta kintu mwahuye naco sinone ndakuzimana. Mwico gihe aciye amurandamukira reka ndabivyitize gutyo akimubaza ngene yiriwe akaca mukankamira nshaka mubwira amajambo yo ameze nk'amacumu yo mu mutima. Ceceka. Ceceka. Ntumuvugisha. Kuko urumva uko umuvugisha niko ishavu riduga. Uko umushavuza nawe ni kubabara. Ariko urazi kubona umuntu aza kurandagura nta kintu mwapfuye, nta kintu mwapfuye. Ubwo nawe wiriwe mu miruho cyangwa ucabuka n'ibindi bintu byinshi wowe kugira ngo ushobore gutsinda muri uwo mwanya. Shira amazi mu kanwa nka wa mugore, nka wa mama yahanura umukobwa wiwe. Shira amazi mu kanwa wihorere. Sivyo? Ushira amazi mu kanwa wihorere kuko uvuze. Urumva? Ushaburi duzwa umva nakariro uri kusuka mu wundi muriro. Ucuduma gose. Rero wewe shiramwe amazi. Wihorere. Cyangwa uraho utundi tuntu ujya mukore umuvira uhana ushikishavu ihwana. Murakoze. Mu gihe kimeze gutyo umugabo ashobora kuguma resista akaguma yifashe, ni gute umugabo ashobora gufata ni gute umukenyezi ashobora gufata umugabo wiwe ameze gutyo amuseva amajambo mabi? Mu by'ukuri bishobora kuba atari ibintu bigira bihera ubwo nyene, ashobora kuba ari ibyo yakuriyemwo, yakuze abona iwabo batukana, agakura abona se na nyina ndiko ndavuga umugabo, agakura abona se na nyina bashwana, ntazi kubona ikiganiro hagati ya nyina na se. Ni kuvuga ngo mu buzima n'ubuzima bwo gushwana, n'ubuzima bwo guharira, n'ubuzima bw'ibintu bitari vyiza. Ugasanga ko muri uwo mukenyezi wiwe nawe yikuriye mu buzima buryoshe bwo gutera inkuru uca ububona noneho. Mwico gihe araza kubigenza gute umukenyezi? Agiye gufata urugendo rumeze gute ruzotuma uyu mugabo wiwe amworosha kugeza ku gihe nawe ashobora kumbure gukomeza kubaka urugo kandi akumva ko nawe aryoherewe kuba? Urazi ibanga rimwe nabonye ishoboza umuntu. Yego. Uko vraiment hari abantu bagoye kwihanganira barahari kandi benshi. Ibanga rimwe nabonye nukuri naha ku mabi
nukumavi hama ukaja mu ijambo ugasaba Imana iguhe capacité yo kwihangana, iguhe capacité yo gukunda uyo muntu, ukumugirira imbabazi, ikumufata ko ari umugwayi. None hariho ibintu je nkunda kubwira abantu. None wewe urabona umuntu aje kuresha umugore, aramuzanye, arabyaye mw'abana, mugabo uyo muntu aho kugira ngo bahe affection, bahe urukundo, ukabona ariko arabarandaguka, ukabona ariko arabakorera amakosa, ukabona ariko arababaza imitima yabo. Est-ce que uwo muntu we wumva bari normal? Nawe afise akagwara quelque part, aba afise ikibazo quelque part. Rero nawe nk'umukenyezi, uyo muntu umufata nk'umugwayi, sivyo? Ahubwo ukiga kumusengera, ukiga kumubohoza, kuko by'ukuri nk'uko wabivuze, hari abantu bakurikiranwa n'ibintu batazi byo mu muryango. Nawe ukaba umugore azi, iyo uri umugore azi gusenga, uri umugore azi gushishoza, uramenya ngo mbega ni igiki kiriko kirekurikirana uyu muntu, iyi comportement mbega itegwa niki, baza amateka iwabo, baza uko babayeho, sivyo? Kugira ngo umenye nawe n'ingene usenga. Iriga Imana irabohora. None tumaze kubona ingo usanga zarimwe abantu babasazi, ariko igitondo kimwe Imana ikazitabara. Rero nawe fuka musenge, kuko Imana ico yanditse kirashoboka. Nta muntu afise umutima ukomeye Imana itohindura. Mugabo biragusaba ikiguzi, biragusaba kwihangana, biragusaba kumusengera, kandi ukamusengera umukunda. Ntushobora gusengera umuntu udakunda ngo Imana ivyumve. Hajya iminsi yose kugira ngo usenge Imana ikumve, nuko uwo muntu uba umufise mu mutima, kandi uba babajwe n'ubuzima arimo. Rero amari muri ico gihe kimeze gutyo, ahubwo nico gihe gikomeye cyo kwegera Imana gusumba uko wigeze kuyegera. Usenge cyane kugira ngo Imana igushire ko faveur yayo, hama kandi yongere iguhe n'izo nkomezi zo kwihangana. Kandi ni Imana, ejo niho numvise arumvirije umukozi w'Imana ariko arigisha, ariko aravuga kuri irya jambo ry'amagufa yumye. Ati iyo amagufa yamaze kuma, ati aba ari umuntu yumagaye nyene atabuzima, kuko ega hari abantu bona bagendagenda mu gatabuzima bafise. Ati rero, ati Imana ibaza Ezekiel ko bishoboka, Ezekiel yavuze ati ibyo ni wowe ubimenye, sivyo? Rero hari n'abantu awewe nta kindi ufise ukora, ntacyo ushoboye, ubwira Imana uti Imana uyu muntu nawe nshoboye, ibi bintu ntavyo nshoboye kwihanganira, nahawe wo gukora. Uko Ezekiel yahanura ati igufa ryakera igenda ribwirira kanya n'irindi, urumva haje amagufa gusa, uriko uravyumva? Harabandanya, bisigura ko nawe uyu munsi ushobora kubona uri kurasenga ukabona nta na changement ntoyihari, ibice bivuga ngo ucuhagarikira ngaho nyene urakomeza, ngo baboka cyabona ngo inyama zitanguye kuzako, kabona hari akageso kamatanguye guheba, urabandanya, atukabona imitsirinji, atukaba ivyo bishaka gufata no imyaka ingahe, atukabona impwemu ziraje, impwemu bisigura ko umuntu yamaze kubohoka. Urumva si ibintu bifata umunsi umwe canke ibiri. Biragusaba ikiguzi cyo kwitanga, biragusaba ikiguzi cyo kwihangana. Rero umuntu arashobora gukira, kandi n'ingo nyinshi twabonye zitabagwa. Ariko si ibintu mva kuronka gutyo, Satani ntapfa kurekura umuntu gutyo, urinda kumurusha imbaraga. Ngo umuntu wo mu rugo ngo iyo ngo atashoye kuboha aba umwasa aje kumwiba, aramwiba agatwara ivyiwe. Mugabo igihe we uhagaze ukavuga uti ndateramira urugo rwanje, ndaberiza mu rugo rwanje, Imana igenda ikura kamwe gushika ku rugezo ibintu bihinduka. Nico no guhanura umuntu, kuko mu nkomezi zawe ntavyo woshobora. Umwe yakuze asa urukundo rw'abavyeyi, abona abavyeyi basangira ku meza, abona abavyeyi batemberana bafatanya amaboko, arongowe n'umuhungu atigeze abona ico kintu, yakuriye mu miryango itandukanye. Urumva ngene bimeze? Ati wewe
ngaho anniversaire yageze, jewe ngaho nagize fete, natumiye abagenzi, naguze amakado, ibintu byose. Ati jewe nta n'umunsi umwe yibuka na anniversaire yanjye. Ati mu ntango ndababara nkamubwira we umeze gute, je ndakwitaho, je ngira ibintu n'ibi bikiri biki, aravuga. None amwica atazi, amukoreye ibyo atigeze akorerwa, atigeze abona. Erega imbuto tubibwamwo nizo tumeramo, sivyo? Uwo mudamu yarambwiye ati jewe ubu naramaze kubona yuko ni ikibazo, ntibigira nkana. Ati narafashe ngo ku munsi wa anniversaire yanje nzonezerwa n'abagenzi n'abana banje. Ati nawe ashoboye kuzana amahoro, ataje n'amahoro ntibikimbabaza. Uriko uravyumva? Uyo ntumva ko yamaze kugira intsinzi, yamaze ico kintu yamaze kugipfa, kukidemystifia, yakigize ubusa, ntikikiri ikibazo kuri we. Rero nawe umudamu turiko turavugana uyu mwanya, yoba ari mu buzima bona ati kubera iki jewe biguma bimeze gutyo, senga Imana ubanze wakira ico kintu, ubone ko ari gisanzwe, ubone ko atari kwagikora kubera bishaka, nawe ntaguha ico adafise. Urumva? Kandi nk'ubu uye nuko ntarasubira kuganira nawe, nk'ubu ko muyabifashe ibisanzwe itakimubabaza, mbega urazi ko ashobora no guhindukiramo agatangura kumugirira neza, agatangura kuvyumvira. Kubera iki? Nta pressure ariko aramushiramo, akacabiza ko iki jewe uyu muntu we angirira neza, je kweke ntamugirira neza, agatima kakavyuka, uvuga ati no, il faut ko vraiment uyu muntu nanje niga kumugirira neza, niga kuvyibuka, kubera nta pressure akimushirako, kandi ubuzima burabandanya mu mahoro. Kandi uwo mwanya ntiyaciye awuheba ngo nuko umugabo atarimwo, arabikora n'abagenzi biwe, arinezereza n'abana kumva n'amahoro, kandi ntihagire ikirere kibi kiza aho hantu. Ega n'umwansi arahunga, acahunga, kubera umwansi ari igice keneye n'igiki, abakeneye kwaza akajagara, ari ikintu gituma haba akajagari mu rugo. Mugabo igewe ko kajagara umwimye espace kugateza, arasohoka n'umutima akimvira ati kubera iki jewe meze gutya, akikebuka. Rero numva ngo vy'ukuri ikintu wumva cakunaniye, isaba Imana iguha inkomezi yo kucakira, umaze kucakira kizokoroha. Murakoze. Nizera ko ndiko ndabariza abakenyezi neza ariko kandi numva hari ikintu umuntu ashobora kubwira abavyeyi barera, ukuntu bofasha abana babo kugira ngo bize bafashe kubaka ingo, kuko urugo abantu batavugana neza, bataganira neza, ntigubakika neza. Nibaza ko kuganira canke communication ni nka fondation canke umushinge w'urugo rwiza. Muri za ngeso umukenyezi akoresha muga ngo yubaka urugo rwiwe neza, nibaza mwagiye mugaruka ku gusenga, kumenya ukuntu umuntu ashobora kubifata ibisanzwe yasanze bitameze neza, akabigendera hejuru. Muri bwa buryo ari karabamo, ni gute ashobora guhesha iteka umugabo wiwe no hanze y'urugo, kandi abizi neza ko umugabo wiwe hakiri utumugora? Icyambere no kutamwararaza, kuko kenshi namaze kubibona twe abagore dusohora amajambo vyoroshe, ariko burya nasanze ikintu cyambere kibabaza umutima w'umugabo kumva ubuzima bw'urugo buri hanze. Iga guhora umva niba byakunaniye kwihanganira, naho uvuga ko hari igihe ushikana kumva vraiment ukeneye kwideshaje, ntashobora no kuguha n'umwanya ngo muganire. Toranya umwizigiko wawuzi uye n'umuntu atashobora kunjana hanze. Urumva cyangwa urabe umukozi w'Imana, sindabizi wene womenye uti mbega uyu mwanya jewe ko numva ndushe, ndafise umuntu ushobora kugenda kwidesharija ko nkarira ku bitugu vyiwe, uramufise? Niba utamufise, ndakwinginze reka kuvuga ibyawe hanze. Je ndamaze kumva ingo zitari
zitari nke zasambuwe n'abantu bagiye kwitura. Bagiye kwitura ugasanga we warihenze ku mugenzi, wa mugenzi ahubwo wewe ariko arasotera n'urugo rwawe. Ugasanga bya bindi byose mwaraye muvuganye n'umugabo n'amabanga wagiye kuyamubwira, wa mugore akaca agenda agaterura byose kujya wabimubwiye akabishura umugabo wawe. Ni ntahe nyinshi maze kumva z'abantu babakoreye iki muri ubwo buryo, mugabo akavuga ati finalma ubuzima bwacu buri hanze, noneho akaca kwanka urunuka. Rero bisigura ngo badamu beza bakiri bato n'abakuze mu nyumva, iga kumenya abo muganiriza, iga kumenya abo muganiriza. Jewe umugenzi no kubwira atazoguhemukira numwe ni Kristo umwana w'Imana nzima. Iyo ni wagenda ukamurira, ni wagenda ukamubwira, wewe aranabikwikorerera, wewe aranakwirura ukaba wumva ko ari umuntu wabwiye. Mwabadamu nimukunde gusenga, nimurondera Imana, nimwikoreze imitwaro yanyu mwami. Uyu yarekuriye umuntu wese, ariko ni waba utasenga naho nyene no kuvyigumizamwo bikuboreyemwo hoho birakwica davantage. Na wewe ni byiza kubisohora, mugako kubisohora no kumenya uwo bisohorera ko ari we, ko araho bisohorera ko utari we. Nigeze kumva ikiganiro c'abagenzi, sanga abantu benshi barihenda ku bagenzi. Hariho abagenzi bukuryoherwa gusa biraha, hariho umugenzi ukenera muri circonstance iyi ni nuka baguti naka ndamuhamagaye undazi ko yitaba mugase no mubitsi banga. Hakaba n'umugenzi uvuga uturya nina mubitsi banga ndazi ko ari muri ntibate. Nukumenya rero ubwoko bw'umugenzi ufise ubwira uwo ari we, ntuje kubwira umwe kuryoherwa canke wa wundi wikora ko mu ngorane iyo bikomeye nk'ikintu gukenera ko ponctuel. Uriko uravyumva kumenya gutandukanya ubwoko bw'abagenzi. Ushobora kukubwira ukuvamo kandi ugakomereka, narakivuze ugakomereka kabiri. Ariko inshuti dahemuka, inshuti itakuvamo, inshuti gukunda, inshuti ifise solution zose mu kiganza cyayo n'umwami w'imbabazi Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Niwe nabonye adahemuka. Murakoze, turiko twegeze guheza ikiganiro. Ni gute hari ibintu nkunda kubona kumbure unavyumvirije canke unabikurikiranye urabibona, ni uburyo abavyeyi bahora bifata imbere y'abana. Hari n'igihe kumbura usanga wa mukenyezi avuga ibitagenda imbere y'abana akabibwira umugabo, wigiye cyose umera uku, wigiye cyose wifata uku. Kandi bigaca byonona noneho wa mugabo asanzwe atifitiye n'amavaleur menshi cyane, niko no bivuga, cyangwa usanga kumbure yikuye no mu buzima bugoye, ugasanga mutemwe ivyo bibazo bimuteye kubabara kuruta. Ni mubona bigiriza uraze gakeza ibi turakwiye kubikora ku kiganiro. Nukuri umuvyeyi wese yirinde kubwira amakosa ya papa ngo ayabwire umwana, ko nasanze bibavuna umutima. Mubona n'izi ngorane nyinshi abana bafise zo kwanka ingo, kwanka kurongorwa, kwanka kenshi birava no kuri ivyo. Ati none urugo rwiza nabonye kwa papa na mama genzo ruronka gute? Cyangwa ugasanga abavyeyi bicara bavuga ibintu bibi batukana bagira iki. Ese abana urazi ngene bideyariza umuvyeyi, urazi gatera ikintu n'ibibiri, reka twe tukikore ku kiganiro. Ego vraiment umuvyeyi n'ukuri yirinde, naho ubwo wigogwa ni wenyene, reka kwikoreza imitwaro abana banyu. Imitwaro yanyu muyibikoreza kubera iki? Muriko mubabiba mw'imbuto mbi izotuma bankingo, izotuma badashaka kugira mariage. Rero umuntu yarabikora vraiment akaja kugira ubuzima ariko arabamwe akabubwira umwana, oya no guhanura kubireka. Uri kuriyicira wenyene, uri kuraroga umwana wawe kandi uzi ngo uri kuri décharge ahubwo uri kuramuroga. Abavyeyi benshi rero bararoga abana babo, cyangwa ugasanga bicara bavuga abandi, ugasanga umwana azi amakuru yose ibitagenda byose arabizi.
menya ngo uri kuraroga umwana. Iyo ngeso niyo ahazoja niyo azojana. Donc abavyeyi turakwiye kurinda cyane. Reka tuzobikora ku kiganiro. Murakoze, dushimiye bakurikiranye kino kiganiro. Mugabo mu minsi yeze tuvuga ku mugabo twaravuze ko hari abagabo bakubitwa, ntitwokwibagira ko hariho n'abakenyezi mbere mu ngo z'abavyeyi mu ngo z'abantu bakijijwe nabo abakenyezi bakubitwa. Ni gute muri za ngeso nziza, muri kwama ivyamwa vyiza, umukenyezi yovyifata nko mu gihe umugabo amukubita kandi wanashima banakorana ibikorwa vy'Imana? Ivyo vyose nta n'izina mfise novuga, nta mfise izina ntaryo noronka novyita. None wewe uri umukozi w'Imana kubita umugore we wumva ahubwo genda bakuderive, nukuri cyangwa umve no mu murimo w'Imana, nukuri karema, kuko sinzi ngene no bivuga. Uri umukozi w'Imana kubita umugore, none uhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ubwira iki? Eske ubaza ko uri kumwe n'Imana? Reka ndakubwire ceri, ikintu kimwe jewe nabonye, abantu Imana twayifashe nk'igikinisho. Umenga ni ibintu bitabaho, umenga ni ibintu ndazi. Ariko Imana ni Imana, ngo iri inyuma y'ijambo ryayo. Uriko uravyumva? Ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje. Rero igihe Imana ivuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje, ukaja andeho y'ijambo. None wewe wumva Imana mwogumana? Ko Imana itubwira ko ari urukundo, kandi hari urukundo ari hiba. None wewe wumva wobana n'Imana urwana? Ukubita umugore, nta mukaja guhika abantu uri Imana ni muba muri kumwe. Imana iba yayigiriye. Uri ubabwira ibyawe gusa, uroga abantu. Rero numva vraiment byo numva umenga nta n'ijambo rirereye no bivugako. Nakamaramaza, ahubwo nari nzi ko bitanabaho. N'ivyaba bibaho rero, uwo mukozi w'Imana kubita umugore, daborose umukozi w'Imana nagende abanza agende yikorere, ko agende yisengera, agende asabe abandi bamukozi w'Imana bagenzi biwe, abanza abohoke, kuko yuzuye amadayimoni. Yego, yuzuye amadayimoni. Imana ibanze mubohore, hama nawe agende gufasha abandi yakiza. Murakoze cyane ku nama nziza mutanze, kandi ndizera ko kumbure abo zifasha ntibabuze. Ni benshi bashobora gufashwa n'ibi bintu, cyane cyane mu bantu babaye mu ngo zimeze gutyo. Ni gake uzosanga abantu bubakanye bose bari equilibre, ku buryo bose baba barahawe ibikwiye mu mpemu, mu marangamutima no mu mubiri. Urasanga umwe yarakubititse kumbure mu buryo, undi yakubititse mu bundi buryo. Usanga umwe yararonse ibikwiye mu rugo, umugabo mu mpemu iyo hatubatse neza, ubundi ugasanga kumbure hubatse neza, umugabo ntiyarose bikwiye. Nibaza ko ari cyo mu rugo mugenda mutubwira ko cyitwa kuzuzanya. Sindabizi hamwe na mpemu yera abantu bazubaka ingo nziza. Nukuri utazi nivyo, burya nta muntu adafise agafeblesse, nta numwe abaho. Rero abantu bubakanye, menya ngo naka intege nke ziwe mbega naho zikora kwiki, kuko deja wamaze kubona ko afise intege nke, wamaze kwibona ko ayifise, nuko haba ari icyo umusumbije muri ivyo muri iyo domaine. Gerageza nawe umufashe, ugerageze kuzuza iyo vida afise. Ntuce uvuga ngo no ifoko ugenda gutya, no, hajya ntavyo abashoboye. Rero nahawe ukumufasha kugira ngo ico kintu nawe umwerekeye buhoro buhoro ngene akwiye kugisokamo, kandi bimwereke mu rukundo. Dere iyo umuntu yerekanye urukundo vy'ukuri, uwundi aragwakira. Muga kenshi ibyo tuvuga n'ibyo dukora tubivuga mu nkomezi, mu ngumu, shaka ibi bitagenze uko bigenda uko, ndegiriye ndagize iki no, vuga uti nukuri buhoro buhoro ikintu gerageza urabe ngene cyo hinduka, kuko vraiment nikiguhesha agaciro kandi nanje nikinezera. Buke ibintu bigenda bihinduka, no gusenga birashoboka. Mbwa byose bisaba ngo umuntu wese agire ukwihangana, agire kumva kuraba uwundi muri zo ntega nka afise, nawe hari izo ufise. Je hari couple imwe bahora bakundana umugabo nkavuga none gasha ko mukundana umugabo, none madamu we mubona ari sawa?
uyu munsi wokundana umuntu n'uwo wundi yera, none igihe bose bafise gasorobo, riga ako gasorobo kiwe kaca kaduza umuriro w'umugabo n'ishavu. Urumva ko abagabo urumva bo badufise ko autorite, abashaka ati genda gutya. Urumva rero iminsi yose no kuraba, twese turafise intege nke, rero wowe umaze gukomera muri iki gerageza ufasha uwundi, nico numva novuga. Wow, murakoze cyane, ndashimiye abakurikiranye ikiganiro, ndashimiye abadukurikiranye, murakoze no ku nama nziza mushoboye gutanga. Nizera ko gukurikira Imana nidutiza akanya n'akaryo tuzoshobora gukora ku kiganiro c'abana mu ngo uko twabivuze ko. Reka turangize dusenga Imana. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Amen. Mwami Yesu, turagushimira kubw'urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Tugushimira ko uhora utwemera gutegura ibiganiro nk'ibi. Tugushimiye ko bibaho kugira ngo imiryango ikomeze yubakwe neza, kuko hari ibyo umwansi yaje arabiba bimeze nk'urwamfu mu buro. Turasenze ngo ukomeze gutabara imiryango, abantu bubake neza ingo nziza ziryohewe. Hari ahantu ushobora gutemberera ukumva urisanze, ariko uyu munsi umwansi yaraje biba ibyaha bituma utacisanga neza mu ngo. Mwami, kubw'ibi biganiro uhora ubikurikira, abo ubona bashobora guhembuka ku bwabo bibashikire, abo bitari ngombwa ntabwo dukeneye ko bibashikira. Mwami, uhora utabara imitima ya benshi, uhora wubaka ingo za benshi biciye mu bibi biganiro, mbere no mu bundi buryo butandukanye. Urinde Burundi, urinde ibihugu bya Afrika, urinde isi muri rusange, kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bugwire, ijambo ryawe rikomeze kwamamara. Urinde abantu bawe, ikikuryohera ni kubana n'abantu. Ni nayo mpamvu wakoze ibishoboka byose, utanga Kristo yemera gupfa kuba bwacu, uwitwa Emmanuel, Imana mu bantu. Ngwino ukomeze ubane natwe, udushoboze, uduhezagire, wibuke ingo. Hari n'abakurikiranye kino kiganiro uri muri processus zo gushobora kudivorsa, ariko turazi ko ushobora kububakira ingo neza. Ukomeze ugiriye neza abantu bawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.